uburorero bukeyi twatanze ni nk'ifatwa ry'uwitwa Frodoir Ndayikengurukiye yafashwe n'abakozi b'iperereza muri Ruhuhuma uyu mwaka. Twibukije umunywanyi wa CNL Viateur Nzigo yafashwe kw'igenekerezo rya 23 Ntwarante uyu mwaka hariya muri komine Gasogwe mu ntara ya Muyinga, agafatwa n'abakozi b'iperereza bafatanije n'imbonerakure. Twibukije inyuruzwa rya Focus Niyubuntu kuwa 23 Rusama uyu mwaka hariya ku mugwa mukuru w'intara ya Bururi, agatwagwa n'abantu bambaye impuzu z'igipolisi kigwanya imyiyerekano. Twibukije ko uwo munsi nyene hanafashwe aho ku mugwa mukuru wa Bururi uwitwa Jean Claude Ndayikengurukiye mu gihe yaragiye kwitaba umwe mu bakoresha biwe muri komine Bururi, akongera uwo muntu akabazwi nk'ukorana n'iperereza. Twanibukije ifatwa ejo bundi mu Kayanza rya Desire Manirambona yari yahoze akorana n'iperereza amabi atari make, akaba yafashwe mu mpera z'ukwezi kw'indwi guheze. Kuva afashwe akaba atarigera aboneka iyo bamujanye. Twavuze ko hariho n'ubundi uburorero bwinshi harimwo n'abanyurujwe bakaca baboneka ko bari batwawe n'iperereza inyuma y'uko haciye haboneka ibyo kubatabariza vyihuse.